Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe dukurikije uri mu gihugu c'u Burundi nonyemerere nguhe mwaramutse neza, ndetse naho dukurikije hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ese koko ubutungane burigenga mu Burundi? Iyi ni intahe ya Silivere Nimpagaritse yari icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mu gihe umukuru w'inama nshingamateka Gérard Daniel Ndabirabe aherutse kwemeza ko ubutungane bw'u Burundi bwigenga, dushimye gusubira kubasangiza iyi ntahe ya nyakubahwa Silivere Nimpagaritse avuga ingene sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Iyo sentare yari igizwe n'abacamanza indwi bose bagenywe na Perezida Nkurunziza. Ntidukunze kuvuga ubwoko bw'abantu kuri runo rubuga, ariko twihweje ingene ibijanye n'ikiringo ca gatatu bikunze kwambikwa amoko, dushimye gushirako ubwoko bw'abacamanza. Hari benshi baza gutangara babonye ko ivyo bigishwa ari ikinyoma, kuko muri iyo sentare abahutu 3 kuri 4 ntibari bashigikiye ukwitoza kwa Nkurunziza, mu gihe abatutsi 2 kuri 3 bo bari bashigikiye ko Nkurunziza yitoza ubwa gatatu. Abari bagize iyo sentare yari Charire Ndagijimana yari umuhutu, umukuru wa sentare Silivere Nimpagaritse yari umututsi, icegera c'umukuru wa sentare Salvatore Nibazonkiza yari umuhutu, Benoit Simbarakiye yari umututsi, Pascal Niyongabo yari umuhutu, Aimé Laurentine Kanyana yari umututsi, Claudine Karenzo yari umuhutu. Intahe ya Silivere Nimpagaritse rero ngiyi uko iteye. Mu mwanya wa mbere Silivere Nimpagaritse yibutsa ingene muri sentare abacamanza bari bipfuza ko batokwigera babazwa ibijanye n'ikiringo ca gatatu. Muri bo nta n'umwe yigera yerekana aho ahagaze kuri ico kibazo. Kuwa 25 Ndamukiza 2015 umugambwe CNDD FDD wemeje ko Petero Nkurunziza ko ari we azowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Abacamanza bariruhukije kuko bibaza ko ikibazo giheze batakibajijwe. Bukeye kuwa 26 z'ukwezi kwa 4 2015 hatanguye imyiyerekano y'abanyagihugu biyamiriza ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Mu bategetsi batangura kwibaza ingene ico kibazo bazogisohokamwo. Twumve uko Silivere Nimpagaritse avuga ivyakurikiye. Kuwa 28 z'ukwezi kwa 4 2015 mu gatondo niho haza ikete ry'abakenguzamateka 14 bose bo muri CNDD FDD basaba sentare gutomora ico ingingo za 96 n'amajana 32 z'ibwirizwa shingiro zisigura. Izo ngingo zose zari zijanye n'ikibazo co kwitoza k'umukuru w'igihugu. Ingingo ya 96 yagira iti: umukuru w'igihugu hatorwa n'abanyagihugu bose, atorerwa ikiringo c'imyaka 5, ashobora gusubira kwitoza irindi rimwe. Ingingo y'amajana 32 yari mu gice kijanye n'ikiringo ca mbere c'inyuma y'intwaro mfatakibanza. Agace ka mbere kayo kakaba kagira kati: mu buryo budasanzwe umukuru w'igihugu wa mbere w'inyuma y'intwaro mfatakibanza atorwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ziri kumwe ku rugero rwa 2/3 ku rugero rwa 2/3 by'abagize izo nzego. Twese twari tuzi ko iyo ngingo yerekeye Petero Nkurunziza wenyene. Ni ukuvuga ko babakenguzamateka 14 bari batubajije nimba Perezida Nkurunziza arekuriwe kwitoza ubwa gatatu. Kuwa 29 z'ukwezi kwa 4 2015 twumvikanye ko tuzoja mu mwiherero wo kwiga ico kibazo bukeye. Uwo munsi twawumaze dusoma ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha kuko ariyo ibwirizwa shingiro ryakomokako.
Kuwa 30 z'ukwezi kwa kane 2015 isaha 2 z'igitondo twahuriye ku ngoro iri kw'ibarabara ryitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore. Inama twayikoreye mu biro vy'umukuru wa sentare Charles Ndagijimana uko twese twarindwi. We nyene ubwiwe niwe yandika ibihavugirwa vyose. Tugitangura yatubwiye ko twokora tunyarutsa kugira twirinde abo hava barondera kwivanga mu ngingo yacu, aho twari twibaza ko avuga ukuri. Umukuru wa sentare yategerezwa kubaza umwe wese muri twese aho ahagaze kuri ico kibazo. Niko guhera kuri Salvatoru yari inararibonye muri twese. Nawe asaba ko bikorwa uko bisanzwe bigenda, tugahera nyabuna kuri Mushasha muri twese. Uwatanguye guhabwa ijambo yabaye Claudine Karenzo, mwijwi rituje cane, akoresha amajambo asanzwe kandi yumvikana. Claudine yavuze ko dutegerezwa kwisunga amasezerano ya Arusha kugira dutahure ingingo za 96 n'amajana 32. Yibukije ingingo ya ndwi agace ka gatatu kayo masezerano muri protokole ya kabiri. Ahanditse ko umukuru w'igihugu hatorerwa ikiringo c'imyaka 5 kandi ko arekuriwe gusubira gutorerwa ikindi kiringo kimwe gusa. Nta n'umwe arekuriwe kurongora ibiringo birenga 2. Ku bijanye n'ingingo y'amajana 32 y'ibwirizwa shingiro, yibukije ko iyo ngingo ihuye n'agace ka 10 k'ingingo ya 20 yo muri protokole ya kabiri y'amasezerano ya Arusha. Gutyo abarerekanye ko iyo ngingo itari ukwayo. Charles yaciye amuhagarika kugira ntabandanye iciyumviro ciwe, amusubizamwo nk'umwanya mutoyi. Nticabujije ko Claudine arangiza iciyumviro ciwe agira ati uku kwitoza kwa gatatu ntikwemewe n'ibwirizwa shingiro. Amajambo yiwe yakurikiwe n'agacerere kenshi. Nanje aho ndi ntangura guharura nti ico ni kimwe ku busa. Ijwi ry'umukuru wa sentare ryari ryamaze guhinduka hageze guha ijambo Aimé Laurentine Kanyana. Aimé na Claudine bose bava i Ngozi ariko ntibasangiye ubwoko. Aimé ni umututsikazi mu gihe Claudine ari umuhutukazi. Agitangura kuvuga gusa vyaciye vyumvikana ko Aimé adasangiye iciyumviro na Claudine. Ariko icatangaje muri vyose n'ingene hata jambo na rimwe rijanye n'amategeko yigeze akoresha. We yavuga ngo abari mu myiyerekano bakorana n'abafronderi. Aba CNDD FDD bari baherutse kwiyamiriza ikiringo ca gatatu. Akongera koko imyiyerekano ikaze mu makaritsiye agwiriyemwo abatutsi. Yaguma avuga ivy'amoko ku buryo natanguye kwibaza ubwoko bwiwe vy'ukuri ubwo ari bwo. Vy'ukuri ntaco yigeze avuga ku kibazo twari twabajijwe, ntaco yigeze avuga ku masezerano ya Arusha canke kw'ibwirizwa shingiro. Mu mutwe nca ndaharura nti kibaye kimwe ku kindi. Uwakurikiye gufata ijambo yabaye Pascal Niyongabo. Nawe ni umuhutu ava mu Kayanza, intara yari muzo nkuru nziza yakunda cane. Naratangaye numvise amajambo yavuze. Ubundi nari ndamuzi nk'umuntu yubaha cane abakuru. Nta vyinshi yavuze, we yahagaze ku mategeko gusa. Kubwiwe ingingo y'amajana 32 y'ibwirizwa shingiro nta ruhusha na rutoyi itanga rwo gukora ikiringo ca gatatu. Yerekanye ko ijambo exceptionnel ryakoreshejwe muri iyo ngingo riterekeye ibitigiri vy'ibiringo, ahubwo ko ryerekeye ingene umukuru w'igihugu yatowe mu kiringo ca mbere. Aca harangiza agira ati amasezerano ya Arusha yaratomoye neza ko ata mukuru w'igihugu n'umwe azorenza ibiringo 2. Nanje aho ndi ntibibaye 2-1. Uwakurikiye yabaye Benoit Simbarakiye, umututsi yari yagenywe mu mwaka w'2009. We amajambo yiwe cari igipfungu. Vyarumvikana ko adashaka kurwanya ikiringo ca gatatu, ariko kandi bikumvikana ko atagononekewe. Ibintu yavuga vyari bimeze nk'umuzingi utagira iyuja. Ntiyabaye nka Aimé atavuze amategeko.
we yaravuga ingingo ya 96 ariko ntiyacisha mu kanwa ingingo y'32 canke amasezerano ya Arusha. Vyageze aho Salvatore yumva ashavuye aramubaza ati tomora aho uhagaze, ni ego canke ni oya? Benoit ntiyigeze atomora, vyarangiye ari igipfungu, aho ndi nti birabaye 2-2. Uwa gatanu mu gufata ijambo yabaye Salvatore Ntibazonkiza, umuhutu yagenywe mu mwaka w'2009. Niwe yari inararibonye kuturusha twese, ivyiyumviro vyiwe twaravyubaha. Agitangura kuvuga yazanye ivyiyumviro vyerekana ko umukuru w'igihugu atarekuriwe gusubira kwitoza. Nawe aributsa ko ingingo ya 96 ihuye n'ingingo y'indwi y'amasezerano ya Arusha protokole ya 2. Ingingo y'32 nayo ihura n'ingingo ya 20 y'amasezerano ya Arusha. Yerekanye ko amasezerano ya Arusha yateguye vyose ko amahoro yagarutse mu Burundi kubera ivyumvikanywe muri ayo masezerano ko dutegerezwa kuyakingira bene ibwirizwa shingiro. Niho yaca yibutsa ingingo ya 8 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko amatora ashobora gukorwa n'abanyagihugu bose. Aca arangiza avuga ati amatora yo mu mwaka w'2005 yakozwe n'abaserukira abanyagihugu kandi yuguruye ikiringo ca mbere ca Petero Nkurunziza. Aho ndi mba ndaharuye ni 3-2. Nanje mba ndashikiriwe. Nabanje gukora icegeranyo kigufi c'ivyari bimaze kuvugwa, nderekana ko ivyo Claudine, Pascal na Salvatore bari bavuze ari vyo bivuye mu mategeko, ari vyo bihuye n'amategeko. Narerekanye ko ikibazo twagira twige cari caramaze kwishurwa n'amasezerano ya Arusha mu ngingo ya ndwi agace ka mbere. Narasubiriye ndashimangira ko twari dufise ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha kandi ko ariyo twategerezwa kwisunga kugira dutahure ivyo ibwirizwa shingiro rivuga. Nuko ku vyiyumviro 6 vyari bimaze gutangwa, 4 ntivyari vyemera ukwitoza kwa gatatu kwa Perezida Nkurunziza. Aho twari tugeze isaha 4 z'igitondo, umukuru wa sentare niwe yari aramukiwe. Umwanya wose twamaze tuvuga, we yari ku mashini yandika, hamwe yaranafata itelefone kumbure akandikira bamwe muri twebwe abagabisha. Agitangura kuvuga yaciye aja ku mvo za politiki. Dutegerezwa kugaba kubera tugira dufate ingingo ihambaye kuri kazoza ku Burundi. Niyo mpamvu nshingiye kino kiringo ca gatatu nipfuza kubasaba ko twokita ikiringo kidasanzwe. Ntaco yigeze avuga ku ngingo ya 96 ndetse n'32. Mu bisanzwe hari ugukurikira ko duharura ivyiyumviro vyatanzwe kugira turonke aho duhuriza. Ariko ntivyashoboka, twari dufise ivyiyumviro ataho bihuriye kuko bamwe bakoresha ivy'amategeko avuga, abandi bagakoresha ivyiyumviro vya politike. Nuko tuguma ari 3 bashigikiye ko umukuru w'igihugu yitoza ubwa gatatu na 4 batabishigikiye. Inyuma y'isaha 6 rero umukuru wa sentare yadusavye ko tugira akaruhuko, ariko twagumye ku kazi. Nawe aca ariyugarana mu biro atangura guterefona. Ntitwamenya abo yahamagara. Twasubiriye kugaruka amasaha agiye, ariko naho nyene birananirana ko twumvikana. Twahavuye twumvikana ko twobandanya bukeye kuva isaha 2 z'igitondo. Umukuru wa sentare yatwemereye ko azoza azanye icegeranyo c'ivyo twashitseko, note de délibéré. Isaha 1 y'ijoro niho twasezeranye. Jewe nataha mu Carama, mfata imodoka ndagenda. Ngeze ku Mutakura telefone irahamagara, nditaba nsanga ni Charire Ndagijimana. Yansaba ko ngaruka ku kazi, ndamubwira ko bwije ariko arashimika ngo nsubireyo. Nsubiyeyo nasanze ari kumwe na Aimé Laurentine Kanyana mu biro. Niho yangabisha, wakoze ibidakorwa, urahejeje guhemukira umukuru w'igihugu. Ibi bintu birashobora kugukwegera bikomeye. Nk'umugenzi ndagusavye uhindure aho uhagaze. Aimé nawe nyene ntako atagize ngo ampinduze iciyumviro. Nabaye nk'uwubemerera, ndabasaba ko hamwe bukeye bosubiramwo ivyo bahejeje kumbwira.
bakabivuga imbere y'abandi ko nanje nzogerageza guhindura nashaka uko ndahava ndonke n'akanya ko kumenya ko n'abandi bariko babagira gutyo. Navuyeho isaha 3 z'ijoro ndananka ko bampa abapolisi bamperekeza. Ngeze muhira niho telefone yasubira guhamagara, umugabo ntazi avuga ko akora mu iperereza ambwira ngo muriko murakinira kuri kazoza k'igihugu. Ndamubajije uwo ari aca arazimya. Mu nyuma narahamagawe n'abandi benshi bampanura nk'abagenzi, ariko hose nkaguma mbaza uwababwiye ivyo twavuze ariko bakampa inyishu zidatomoye. Nk'igihe c'isaha 5 z'ijoro niho nahamagarwa n'uwundi we yavuga antera ubwoba, arakankama, arantuka. Narumva ko ijwi ndarizi, nca ndamubwira nti murihenze generale, nawe anyishura ngo ninde yakubwiye ko ndi generale? Aca arazimya. Ndazi neza ko yari generale Ndakugarika, umugenzi w'umukuru w'igihugu akaba n'umugenzi wa generale Adolphe Nshimirimana. Aho niho natahuye ko ibintu binkomeranye, nca ndahamagara Charles Ndagijimana kugira ndamumenyeshe iterabwoba nariko ndagirirwa, kandi ko ibanga ry'umwiherero w'abacamanza ryamaze kumeneka. Numvise Charles adatangaye, ahubwo nca numva umengo na wa mujenerale bari kumwe. Iryo joro naragerageje kuryama biranka, isaha 10 z'ubuca nca ndimura umuryango ndawujana aho bita kuri centre communautaire Mwirohero, iruhande y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Iyi nahe turayibandanya mu kanya gatoya, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa wowe ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama nyene ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ndakwipfurije kubandanya uragira umunsi mwiza.